ariko jewe numva meze nabi kuva mu vejo shaka kweli bintu ariko umugore wanje araho arasamye aryamye mu nzu nukuri cyenda ndashaka ariko numva shaka neza umuhungu niwe numva shaka rero umugore ariko reka ndondera umuhungu kenzangiye wotsa reka telefone umwata mbe nanditse ko telefone famba kubwiraze ankura ahantu kabisa. Alo famba ndagukeneye muhira byihuta ingo nukuru nyaruka cyane nuko ndapfuye nyaruka ndagusabye uri mubiki fati moto canke bajaj nta kibazo ariko unyaruke wihute gose ndagusabye famba bizo mukuri ndagusabye kandi urakoze kunyaruka famba ariko abantu urakoze sawa ndagutegereza Kushuma, iki kuma magara unelefone nawe mbuza amahoro unatuzuga. Ukuranirwa mwaka gatura mu telefone nawe. Uri gushyamani. Je nari nijyamiye mvuga ati reka nivyukire nje gukaza. Asanga amapere yawe. Amatelefone kuri telefone unyaruka ariko umugore yapfuye, umugore arwaye, umwana yagize ikibazo. Bameze neza aho barashima. Ariko famba. Cyenda afite ikibazo famba. Wone ibindi biki mazi twitsibiri. None umugore wanje ntanamwerekwa. Induru nga ari mukomoka ariko nubwo yogenda nta kibazo. Mazi twitsibiri je ntamuri. Atera induru ngubiki n'ibiki nguja mu bandi ariko jewe famba. Bashaka famba mviriza. Uri umugenzi wanje sibyo. Basi nga basika. Numva ari umutima wanje. Nivyo numva shaka. Umugore wanje uje ntacyo mbwiye nta kibazo nakimwe. Koresha umwanya yinge kwanza naho uri neza. Ubu koresha umwanya uri seriye cyangwa ukura blaga. Ngoma hamwe tumvikana kwanza kintu. Ubu nje uri kurambira ati ndaguhe kamwe. Rimwe gusa. Umbona gutyo mbona nk'umugore wawe cyangwa mbona nk'umugenzi wawe. Umeze nk'umugore. Cyangwa wanywe urumogi. Wanywe urumogi koresha umwanya. Njo umva koresha umwanya tuyagibinda ego. Utakwemera tuyagibindi fuma ndaguhereza famba ijya telefone yaje ndaguhereza n'ibindi byose ushaka nino parcelle ndayikwandikeko ariko umpe rimwe gusa numvoresha umwana nukuri waba y'umutinganye famba nivyo numva shaka nivyo numva shaka nukuri nivyo numva shaka umva koresha umwana umva tumvikane koresha umwanya umere nk'unama gusa gatowe ngire gusa rimwe gusa umva nakugira ikintu kimwe koresha umwana umva nakugira ikintu kimwe twese turabagabo kandi turiratira kuba turabagabo tunashimira Imana kuba twavuze turabagabo na niyo mpamvu 90% yo kwisi abaturongoye barabagabo bivuga yuko ko umuntu yavuze ari umugabo n'amahirwe akomeye cyane ukwiye no kwishimira kuba umugabo ariko kuba ofisi iyo ngeso cyangwa iyo ngwara yo kwimva abahungu nawe cyangwa abagabo nawe si kibazo kiguruko wenyine ni kibazo gihanze isi yose ariko turiko traviyamiriza kuko ni kibazo cyo none ugwaruka ndafite umugenzi wanje muri Amerika yambwiye yuko ari muri Amerika ari atakibazo na kimwe umubwiye gusa ari we gusa umubwira icyumvira ati kuri numva ndagushaka koresha umwanya tayari koresha umwanya twokwe gukura tukajijuka tukabona imbere sawa tugasirimuka tukaja kurundi rwego ko umva rero koresha umwanya ibyo bintu by'abazungu iyo mico y'abazungu niyo mpamvu tudatera rero tuza iyo mico y'abazungu
n'ingeso z'abazungu tuzishinze twebwe abanyafrika naho topfa dushitse kuko nibo nyene bako baraza ibyo by'imitinganyi by'umuhungu n'umuhungu kuryamana by'umukobwa n'umukobwa kuryamana ibyo tubyishinze naho bihuriye n'imico n'akaranga ku Burundi bwacu nituzo twishinga ngo muri Amerika ngo bengo nta kibazo mu bazungu nta kibazo oyaye wewe targeting imico y'akaranga cy'igihugu ciwawe koresha umwanya uno munsi kubera ivyo bintu by'ibigusamaza by'abazungu ngo umuhungu n'umuhungu ko rasambana nta kibazo umukobwa n'umukobwa ko rasambana nta kibazo bikaca bikonona mu mitwe ukiyumva yuko nawe wo bishobora kujyama n'umuhungu mugenzi wawe uko ni gutituza imico n'akaranga ku Burundi koresha umwanya iyo ni ingwara usa nk'ingwara kuko wofise umugore n'abana babiri kandi bose barakwizeye nk'umuvyeyi baronderere babeho kubera wewe uno munsi utanga kutuyumva mu mugore wiwawe wiyumva mu muhungu mugenzi wawe uzi ko familie yawe ejo izogera higeze bisaba wijukire wiyumvire ikibi mu mutwe wawe wikuremo izo ngwara ufise zo kwiyumva mu muhungu nka wewe sawa rondera abaganga bazi guhanura bagahanura abantu baguhanure kugira iyo ngeso yo kumva abahungu nkawe ikuvemwo nakamaro ko kwiyumva mu muhungu nka wewe imagine nkagiyewe ngo nuname uvyondagura ibyo vyondagura umugore waryamye mu nzu nubona ko urukura manura hasi umugore wawe nje ndi muhungu mugenzi wawe nakamaro no kumarira naho njyama njewe twe tushivuge cyo twaryama nje nawe wo kunguka iki sino kuvyarira na kimwe twokunga atari gusa gushavuza Imana ushaka umuhero udutangurireko ushaka umuhero utangure muri Afrika abazungu nibazotubeshe twebwe tubaho kubera ubwenge bw'abazungu tubeho kubera imico n'akaranga kiwacu nitwishinga abazungu ngo muri Amerika babikora rekana nabo wabonye umuntu ariko yica uwundi nawe ucumwica kubera wabonye uwundi ariko yica uwundi kora ivyo umutima wawe ushaka apana ivyo umutima wawe ushaka ibintu njewe ndi umuhungu nanje ndumvamo sawa nanje sovuga ati ngo njewe ngo kuba ndi umuhungu ngo nyumvamo abahungu banje just simeze simaka gira guma hamwe ahashaka no ahashaka umva ahashaka nakwereka yuko nanje ndi umuhungu nawe wewe ndaumva ndahagarika nanje ndavyiyumvamo ariko sinokora n'umuhungu mugenzanje mpaka umukobwa atari umukobwa navyo nokora uko ni gutituza imico n'akaranga ikiri ngakoresha umwana ivyo bintu ari ukuntu uvyikuramwo bikakuvamo direct utarinze gusamba n'umuhungu mugenzawe sawa vyikuremo uvyibagize uyumvira umugore wawe n'akazoza ka familie yiwawe ureke kuza wikora umutwe kandi ivyo bintu bironona psychology y'umuntu ugasanga umuntu niyumvira iterambere niyumvira gukora ibi yumvira gusaba hongo bagenzi biwe murabona akamara amazi uburundi ivyo bintu navyo naho byakabereye ako kamara amazi nkako mu Burundi bibaho turavyiyamirije umuhungu kwiyumvira umuhungu mugenza wiyo ngo basambane turavyiyamirije mafuma kandi ni kubera nyene uri umuntu mu mugenzi wanje yari kuba ari uwundi nari kugutura ubutungane bakagufunga akona kamara amazi umugabo nkaje ngo nuname umvyone koresha umwana nza ndakubaha ariko kukubaha mbona byarengeje akarere ikiri ngaha nundi munsi nizosubire kunterefona umbwira ubwo burofa iyo ngwara urwaye egira abaganga baguhimanura ataro itavyaye inyana izovyara ishuwe ntabyibwa ibwibwa nuko amaso atukuye tugwanirize hamwe ubutinganyi mu gihugu cyacu cy'u Burundi byoye gutitura imico n'akaranga ku Burundi. Uburundi ni igihugu c'amata n'ubuki.